uko nabibona ndabona ko bazomweza ibi byose nkabitanga ariko bakabica inyuma. Ndasavye banyakubahwa, narakoreye igihugu, narabaye mugwiza tunga, narareze abantu, narareze imfuvye, narareze abapfakazi. Sindiko ndabesha, niko ndabikora. Bankomoreza iyo titre y'umuryango. Iperereza twaragiye no muri titre foncier, delegiteri wa titre foncier ati procureur general nanyandikira urwandiko ati iyo titre nje ndayanira ndabahereza iyindi. Ivyo byarabuze iyo bija. None ubwo butungane nyene icubahiro umukuru w'igihugu yirirwa arasemerera ati buragwaye. Mu ndwi iheze niho twabashikiriza inkuru y'umwene gihugu ariko ararenganywa, aho yadandaje inzu yiwe mu gihe yari akitswe n'amagara, akayidandaza ku muntu yiyita umukozi w'iperereza. Mu kigo twari twabashikirije twari twababwiye yuko uwo muntu yakoze ayo manyanga ari umukozi w'iperereza. Ariko rero tumaze gutohoza twahavuye dusanga uwo muntu yakoze ayo manyanga ari uwigira umukozi w'iperereza. Jewe rero naragize ikibazo, ngira ikibazo turi kumwe n'umudamu wiwanje, tugiye kwivuza hanze, dukoresha uburyo bukomeye. Tumaze kugaruka twajanye n'abana batatu kuko ntibari bazi ko tuzogaruka, tuca twikora ku nzu iri muri quartier industrielle, turayigurisha miliyoni amajana 2 kugira ngo dushobore kuriha uburyo twakoresheje. Tuyigurisha n'umuntu yari afise intumbero yo kutwiba. Tumaze kubona ko yagovye kutwiba, twari tuyiperereza, turitwara kuko uyo muntu yitsa ko ari umukozi wo mwiperereza. Uno munsi rero twahisemwo kubaha update canke kubabwira ingene vyifashe kino gihe. Kumbure tutagenze neza mu nkuru iheruka, tudukosore tubahe ibintu bimeze neza. Umutama nkuko mwavyiyumviye yarakitswe n'amagara kandi yari kumwe n'umufasha wiwe, hanyuma akenera kuja kwivuriza hanze kubera yarasanzwe afise inzu, akenera kuyikorako kugira ngo aje kwivuza. Niko guca rero arondera uyimugurira, aho yari ku musego, nukuvuga ngo acaramuronka. Rero haza umwe yiyita umukozi w'iperereza. Twari twavuze ngo ni umukozi w'iperereza, ariko murumva ko yiyita umukozi w'iperereza, kandi abantu benshi bazi yuko ari umukozi w'iperereza kuko wagendana n'abapolisi. Iki conyene murumva yuko ari ikintu kitameze neza, murumva ko ari icaha. Ikindi akigarukako mu nyuma. Ico gihe rero yoba yaciye atanga sheke, acavuga yuko amafaranga yiwe ari muri CRDB. Umutama rero acaramukubita ya titre y'inzu. Niko guca basanga mu nyuma na ya konte atakiriko, mbere yarugawe no kugagwa. Mu nyuma yahavuye yitura iperereza kugira ngo bamurabire ivyo bintu. Mwiperereza baragira amatohoza, basanga yaratwivye, apfungwa amayinga 2 mwiperereza. Amaze gufungwa ayo mayinga 2 aremera kudusubiza iyo titre yishira hamwe Mugisha. Iryo shira hamwe Mugisha ni ry'abana biwanje. Aha rero inkuru twatohoje nuko uyo muntu baciye bamufata, n'ubu apfungiwe mwiperereza. Ariyemerera yuko azosubiza ayo mahera, mugabo ngo ministere publique imwagiriza ivyaha 4. Icyaha ca mbere yagirizwa no kwiyita umukozi wa leta. Urwego rw'iperereza ni urwego rwa leta. Ivyo duca tubibona mu itegeko mpanavyaha mu gice ca 3 kivuga kubijanye no kwiha ububasha n'akazi vya leta. Ingingo y'amajana 247 iravuga iti: uwo wese yiyise ko ari umukozi wa leta atari vyo canke yiyambitse
ku mugaragaro umudari uwo ari wo wose canke ikimenyetso ico ari cyo cose vyotuma yitwa ko yatumwe na leta ahanishwa umunyororo uva ku mwaka gushika ku myaka 3 n'ihadabu riva ku mafaranga igihumbi murambabarira gushika ku mafaranga 10,000. Murumva yuko ahanishwa umunyororo wo kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka 3. Icaha kigira kabiri yagirizwa na Ministere Publique ni ukwambura kugwenge canke kwiba kugwenge. Ivyo navyo turabisanga mu ngingo y'amajana 215 ivuga kuvyerekeye kwambura kugwenge. Aha mwumviriza iyi ngingo ndazi yuko aya mategeko musanzwe muyazi, ariko reka twibukanye uwo wese mu ntumbero yo gutwara ikintu c'uwundi atabimurekuriye yatse canke yahawe amafaranga, ibintu vyimurwa, inzandiko zerekana amadeni yoba afitiwe n'ishirahamwe, inzandiko zerekana ko yarishe haba mu gukoresha amazina atariyo, kwiyitirira ububasha adafise haba mu kuryosha yemeza ko afise imigambi atayiriho, kwiha ububasha canke mu kwishira hejuru kugira ngo amwizigire canke amutere ubwoba ku kintu ico ari cyo cose gishobora kumushikira, ciza canke kibi, n'impanuka canke ico cose kitagira mvura, kugira kandi ngo amwizigire canke ace yemera ivyo vyose amubwiye atankeka, ahanishwa umunyororo uva ku mezi 6 gushika ku myaka 5 n'ihadabu riva ku mafaranga 1,000 gushika ku mafaranga 5,000 canke igihano kimwe muri ivyo conyene. Ibi vyose ndondaguye musubire mu vyumvirize mwumve n'umunyororo bihanishwa. Ibi rero abantu barakunda kubikoresha, mugabo abo bakunda kubikoresha bose bumve igihano bashobora guhanishwa. Ukoze ivyo ushobora guhanishwa umunyororo wo kuva ku kwezi gushika ku myaka 5. Aha rero no kwiyubara. Icaha ca gatatu Ministère Publique mwagiriza ni émission d'échec sans provision. Ico naco nyene rero turagisanga mwibwirizwa mpanavyaha mu ngingo y'amajana 225. Iravuga iti ahanishwa umunyororo uva ku mezi 3 gushika ku myaka 5 n'ihadabu ry'amafaranga atarenza 200 canke igihano kimwe muri ivyo conyene. Tubisanga mu gace ka mbere, iravuga iti uwo agiranye uburyarya atanze isheke ata amafaranga ari mu bubiko canke hariyo ayadakwiye. Voilà, ibi murumva yuko umwe yiyita umukozi w'iperereza ko ari vyo yagize uwo mutama. Icaha ca kane Ministère Publique imwagiriza ni icaha citwa faux et usage de faux, ukwigana canke ibijanye no guhimba impapuro ugakoresha izo wikoreye canke ibidakurikije amategeko. N'iri tegeko mpanavyaha ingingo y'amajana 251 iravuga iti ahanishwa umunyororo uva ku mwaka umwe gushika ku myaka 5 umuntu wese atari mu bavuzwe mu ngingo y'amajana 250 yiganye inzandiko zemejwe n'amategeko canke za leta. Bwa mbere haba mu kwigana canke mu guhindura inzandiko canke ibikumu
ubwa kabiri haba mu kuremarema amasezerano, ingingo, ibitegerezwa kurangurwa canke ivyaranguwe canke mu kuvyongera muri izo nzandiko mu nyuma. Ubwa gatatu haba mu kongera, mu kwiyobagiza canke mu guhindura ingingo ziri mu masezerano, ivyavuzwe canke ibintu vyategerezwa gushigwa muri izo nzandiko kandi bikemezwa. Ubwa kane haba mu kubitirira abandi canke mu kubasubiriza. Ivyo rero vyose vyadondaguwe ngaha bihanishwa kuva ku munyororo w'umwaka umwe gushika ku myaka 5. Aha rero murumva yuko yagirizwa ivyaha 4 yakoze mu myanya itandukanye. Aha bica vyumvikana yuko sentare ibi vyose icibikoraniriza hamwe igaca ica igihano. Aha rero ngo ministere publique yamusabiye gupfungwa imyaka 8 n'ukuriha ibice 20 kwijana vy'amafaranga yari mu masezerano, kubera yamuzembagije hanyuma n'iyi nzu ikaba itariko irakora igikorwa yategerezwa kubiri kwirakora. Aha rero ibi bihano vyose murumva yuko ari ministere publique yabisabiye uyu baburana n'uyu mutama. Aha rero ni hamwe afitiye amakenga avuga ati aha ndazi yuko bashobora kumweza. Urumva bagize iki? Bagize akantu hariya ni naco gituma ariko aratangiriza bagabo. Eraba ivyemezo ndabifise, eraba ministere publique yagize ibi nibi nibi, none ibi ntimwumva yuko bijanye n'ivyo yakoze. Voilà, ati ngaha baciye bamurekura mwumva vyoca bigenda gute? Mwumva baba bangiriye iki? Voilà, sentare mukabona irisamaje ibi bintu ibigwije n'ubusa, muzece muvuga muti ubutungane bw'Uburundi bwaratabagaye gose. Itariki 11 niho batwumviriza, aranyandikira ko agiye kudusubiza iyo titre akaya procureur general itariki 11 z'ukwezi kw'indwi 2023. Kugeza uno munsi banyakubahwa, ejo hahise nari mfise rendez-vous y'umushikiranganje mugongera ngo yaciye agira ibibazo umushikiranganje w'ubutungane. Jewe ndiko ndasaba ngarukigwe nk'umuntu yakoreye igihugu. Jewe mfise imyaka 70, sindigera niba, sindigera mfungwa. Nkasaba rero banyakubahwa, narandikiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu itariki 10 z'ukwezi k'umunani 2024, ndashira kugo rupapuro yiyandikiye imbere y'icariho ca procureur general. Ndashira ku rupapuro gwerekeye ingene yemeye gusubiza iyo titre mwiperereza. Ndashirako isheke yampaye sans provision yo mu 2016 ibanki yaranditse navuga ko iyo banki iyo konte yugawe. Ndabifise ngaha. Ndashirako amasezerano ingene uyo muntu yafashe ahari miliyoni 200 agakoresha iyindi dokima y'imiliyoni 85. Fo izaje dofo vya bindi vyo kwigana twavuga. Ndashirako n'iyindi yitunganirije wenyene ya 85 ndabirungikira umukuru w'igihugu. Ndashirako n'amasezerano kwa noteri yanira ubuguzi. Ndabishirako. Ndashirako isheke zibiri yambariye ngo nobadaragiye gufata muri BHB. Iyo banki yaranditse ibwira procureur kwizo sheke uyo muntu ari we yazifatiye ko atasheke jewe nigeze nza gufata. Ndasavye uyo muntu niba turi mu gihugu
kirimo ubutungane gifise amategeko. Iyo sheke n'ubu ngiye ndacyayizerera na originale yanguriye, ngiye ndacyayizerera kuva itariki 5 z'ukwezi kw'icenda mu 2021. Nirirwa ndurira ama esikariye bagenda barakwega. Ndasabye nimba hariho umuvugizi w'umushikiranganje canke umuvugizi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu bantabare. Naragurishije sinagurisha, kandi uko nabibona twaraburanye itariki 25 z'uku kwezi. Uko nabibona ndabona ko bazomweza ibi byose nkabitanga, ariko bakabica inyuma. Ndasabye banyakubahwa, narakoreye igihugu, narabaye mugwiza tunga, narareza abantu, narareze imfuvye, narareze abapfakazi. Sindiko ndabesha, niko ndabikora. Bankomoreza iyo titre y'umuryango. Iperereza twaragiye no muri titre foncier, delegiteri wa titre foncier ati procureur general nanyandikira urwandiko ati iyo titre nje ndayanira ndabahereza iyindi. Ivyo byarabuze iyo bija. None ubwo butungane nyenicubahiro umukuru w'igihugu yirirwa arasemerera ati buragwaye, ugaza usanga bose bariko bararira, umuto akarira, umukuru akarira. Ndasavye uyo muntu nimba turi mu gihugu kirimo ubutungane gifise amategeko. Iyo sheke n'ubu ngiye ndacyayizerera na originale yanguriye, ngiye ndacyayizerera kuva itariki 5 bose bakarira. None ico gihugu guhera ku mukuru w'igihugu arira, umwene gihugu akarira, umunyamahanga arakeneye Burundi akarira, ico gihugu ni cahere kandi arira kubera ubutungane. Ico gihugu citwa ngwiki. Reka uno munsi ngarukirize ngaha, murumva ingene ibintu by'ubutungane bimeze mu Burundi. Nibaza yuko uno munsi mutahuye neza igituma uyu mutama aguma yitabariza. Murumva yuko atabaza umukuru w'igihugu ataka ubutungane. Rero uru rubanza tuzorubakurikiranira, tubabwire ingene birangiye, mwebwe abarundi mwese mubimenye. Abacamanza bafise runo rubanza batahure neza ko abarundi bose uru rubanza bariko barukurikiranira hagufi. Tuzobabwira n'abazoba bashashe muri sentare kugira ngo mumenye ingene abo bantu bigenjeje muri no rubanza. Akarenganyo twari dukwiye kukagwaniriza hamwe bagenzi, kuko ibi mubona biriko birashikira uyu mutama ntihabuze uwundi bishobora gushikira nejo. None wumva wigize sindabibazwa uwundi ariko aramererwa nabi witwengera, wumva nawe ejo uzoca ubigenza gute? Voilà, ntiwoba utandukanye n'umwe inzu y'umubanyi ifatwa ikarurumba, aho kuzimya, aho gutabara mugenzi we akaja ngaha akitwengera. Voilà, ntamenye yuko inzu yiwe ishobora gufatwa umwanya wari wo wose, hashobora guturika ikintu kigahitana ya nzu yiwe. Umuyaga ushobora kuza ugahitanisha na ya nzu yiwe nayo ikagenda. Niyo mugenzawe canke mwene wanyu, ndavuga umurundi mwene wanyu, kuko abarundi turabavukanye, yagira ikibazo carico cose, ntutwenge, kuko ivyo bimushikiye ejo nawe birashobora kugufata. Mufasha ahubwo, hagararana nawe. Rero umurundi wese w'umutima afise impuhwe yotahura ububabare uwo mutama afise, yotahura ukuntu arushe kubera uru rubanza. Namwe bacamanza mufise uru rubanza, imbere yuko muruca murabanza mushishoze. Nababwiye ko abarundi bose uru rubanza bariko barukurikiranira hagufi. Rero ivyo mwokora vyose mwitonde cane, ntibihave bibagarukako. Nukwikaba ingingo, iyo ikaba yari impanuro ya gusa. Urumva ngo wampaye inka, iyo nibuka na kakagani kavuga ngo nkunda kurya, yari igifyera kiramuhagama, ngo kimumena itama nako. Sije nohahera hohera uwo mugabo yakunda kurya hanyuma akarya ibimuhumira.
ntimwibagire kugira subscribe ku ishure ry'abarundi bose, fyonda kuri ka gakumu hariya voilà avuga ngo jeme, fyonda no kuri ka kazogera kugira ngo ivyigwa dutanga ntibigucike n'umunsi wa rimwe. Reka rero twibandanize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Murumva yuko shetani aguma atunyaga umunezero, mugabo uko vyogenda kose tubwirizwa kugaruza intagondwa. Ni urubanza ntuzewe n'ingingo y'ukuri umuntu aranka kabisa akavuga ati je sinemera intayishize nawe azoheba amahera menshi. Urazi kubona we ubona ingingo ahiri ngo ndunguruza ngo kizimurya nzi ko atazoronka itiki, nzoje Bujumbura ntazoshikayo bace baruca impaka, umuntu arenganya tumugwanye. Iyo sheke n'ubu ngiye ndacyayizerera na originale yanguriye, ngiye ndacyayizerera na kuva itariki 5 z'ukwezi kw'icenda mu 2021 nirirwa ndurira amaesikariye bagenda barakwega. Ndasabye nimba hariho umuvugizi w'umushikiranganje canke umuvugizi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu bantabare